ugaturira asha umuntu ahaturire kweri ku buryo bavuga ati none uyu mwana baje bakorokanye n'abandi cyane notangira akarorero kuri Kiriku akiri bad man yes so singombwa yuko oba ugitangura ariyo ntango ugahita ushaka yuko tujya gukorana nabo bantu bari hejuru cyane muri make si ibintu we muri make uzo kwikirira apare wawe ifo yuko urebera kubagize no kubakubanjirije okay kuvuga ngo ndacifunze show kweri show irahari novuga summertime cy'ibitoki summertime cy'ibitoki nenda ndashobora gushika stage kandi umuntu agakora ibintu bimeze neza kweri natanguye muri basi muri comedy urumva ko nyene hajemo mind yuko nokora music ndavuga ati eka ndagakore ubona kakiwe neza song ndayikora kwa kunye n'uvuga ati mfiye guta ko nyene tu byikore mbona ingoma irarebye neza kandi rakiwe neza nyene tu okay kandi ni kwa kundi uvuga ati ashi ingoma ni nayo sohora abantu kweri bazomfaka ati wana wewe guma muri comedy zawe urumva ndakora music mbona irakiwe neza barambira ati nyene big up kweri tikomeza imbere ndabona ati imbere ni heza ndavuga ati nyene nkimara kumva ko urazi ushobora kumotivana n'abantu hari ikintu ukora wumva umengo muri make uri ikinege ariko ukaza kucugikunda sana ugikundishije n'abandi bantu okay nto rero ikintu cya comedy nacyemera nk'ugirane nk'ugipoza cye mbandanye nzira ya music ego bo nk'akabazo gatoya muri entertainment y'umuziki hano mu gihugu cyacu Burundi muri industry musicale nabahe bastari wifuza kuzokorana nabo canke se we kubwa wumva ubishoboje neza uzoshika ku rugero wifuza ugiye uri wenyene so ku kintu cerekeye nico kibazo warumbagije ati muri industry music urumva ati nibahe bastari ushobora kuba wumva mushobora gukorana cyangwa ushobora kuba wohagira aho hantu wifashije ubwawe wenyene yes so singombwa yuko oba ugitangura ariyo ntango ugahita ushaka yuko tujya gukorana nabo bantu bari hejuru cyane urumva yego byiza ngombwa yuko tubanza tugakora ugakora kwanza ku buryo umuntu runaka kuko basi muri make si byiza ko ukorana n'umuntu mukimara guheza gukorana abantu bavuga ati none reka turebe ibindi bikorwa by'iwiwe turebe uko yarasanzwe abikora pare iki gikorwa bacasanga niyo ngoma yawe urambira urumva we nawe ntawe biri bugushitse atega ngamije iki uko mbere ubanzura kwanza ugakora niyo byoba bike ariko bikamera nk'ibigizene nk'ibikunzwe mbega kubatazi Ifra ari muri management canke aracari wenyene arigenga so apare iwanje sinovuga ndi muri management ariko nyene aho mbaye turafise umuntu adufasha ikintu cyose cya music cyo nyene aramfasha buri kimwe cyose aramfasha ariko sinovuga ati ndi muri management egome muri isamba dutanguye hariko haraba ama show menshi twitege Ifra mu yahe show kuyahe tariki canke Ifra cyari ndiye gato aracifunze yes kuvuga ngo ndacifunze show kweri show irahari novuga summertime cy'ibitoki summertime cy'ibitoki nenda ndashobora gushika stage kandi umuntu agakora ibintu bimeze neza kweri ugaturira asha umuntu ahaturire kweri ku buryo bavuga ati none uyu mwana baje bakorokanye n'abandi cyane gutegura mbega Ifra ingoma yawe yitwa gute twavuze ko hari ingoma wasohoye y'amapiano ingoma yawe yitwa gute iri kugwa he rubuga ni yahe muneka kurondera ni guhera urubuga yo gutora ko Ifra okay so iyo song yitwa stop rubuga iriko ni urubuga rwanje nyene kwa Ifra ni Ifra official ya tuko turayaga nyene na Ifra ni Ifra kubwira ko agaruka neza ku muziki w'u Burundi agashaka kugarukana akaranga katakaye Ifra nk'umu bastar usanzwe uzi nuwahe mustare akwinspira nuwahe mustare wifuza kugirirako so umustare anyinspira aje apare wanje uko avuga ati gukora ikintu muri make si ibintu we muri make uzo kwikirira apare wawe ifo yuko urebera kubagize no kubakubanjirije okay ndavuga nk'umustar runaka ashobora kubonera inspire kubona yuko ati ibintu ni fresh ko nashobora kubandanya neza notangira akarorero kuri Kiriku akiri bad man
egome nigikumwigira ko nka wewe so novuga hafi nka Vyose ego ko naririmba ni fresh nyene tu na style yiwe usibye nyene tu kuvuga ngo nugukopia ngo ivyo akora oya ifo kureba umuntu ukabona ati ni fresh ko akora ni fresh hama nanje kashoboye gukora ukunuku ibintu bigashobora kugenda neza. Mbega Ifra utanga umuziki nta baguciye intege nko mu kibano ndavuga abavyeyi bakavuga ati wowe nta uzokwigeza bitewe n'ivyo bintu winjiyemo kwera benshi basanzwe bazi neza ko industry musicale hano mu gihugu cyacu Burundi ababigiyemo ari abantu mengo bateye indero ntaco bazogerako kubgawe nko muhira canke se aho usanzwe ubaye bimeze gute? So okay novuga ahantu usanzwe mbaye novuga nagara abantu bari strict kintu cy'umuziki ego urumva ugiye mu kintu cy'umuziki bo batahura nkaho mengo ugiye mu burara urumva atasha kugiyeho umuziki ya urabaye umusuma ewana asha ngo turaguhebye ariko nyene tu novuga ko nabantu batara strict ikintu cya industry music urumva ariko nyene ntago bakubwira ivyo bintu ngo ucyubyishiramo mu mutwe wumve ngo uhagarika bivanye n'ivyo bakubwiye uko byo muri make vyogurana kubatahuza ariko wewe kuko nk'ubuzi intumbero y'icyo ugiyemo urakora tu. Ifra tugarutse ku kibazo ciwawe nyene kikuranga mbega Ifra umuntu we bamushaka yo mutorera hehe kuzahembuga kuyahe nimero WhatsApp yahe ibintu nk'ivyo nyene usanzwe ukoresha ubwahe bumenye kugira ngo ushobore kwa bo ukurondeye yonyara kwa ukuronka? Okay so WhatsApp ndayikoresha YouTube ndayifise novuga na IG ndayifise okay nkagira na Facebook page wanje kuri IG ni Ifra official nyene hose ni Ifra ya bakunzi ba Are Burundi tugarukanye kandi wa mustar akomeye cyane hano no mu bwami bwa Are Burundi nibutsa ko abantu batarakora subscribe like share nibindi ko bari koratugirira nabi kubera ko tukomeje kubazanira abastar ku yindi mpwemo abastar bari ko babikora bigashimwa none reka tugaruke ku mustar wacu yitwa Ifra muhira bakwita gute? Muhira apare izina ry'ubustar muhira basanzwe bakwitwa gute? Okay apare izina ry'ubustar ego novuga ko basi iryo zina Ifra baramagiye kurifata bararifashe okay novuga niryo bampamagara ariko nyine usivye nyine tu ko ari amazina kera nyine mu tukira abapeti ego ariko nyine ubu ngubu novuga yarahindutse nagari iyo tukitwa kwese tuvuze ngo tugene ku mazina tukira abapeti aywana kweri ni noma ni amazina usanga sarishije ukuntu kweri ego mbega Ifra kubata kubona neza ndabona ko uri umugangi wambaye neza nimba atari banga wambikwa nande ego so ku kintu cy'abantu banyambika nizere ko noze kibabwira ubutaha egome ubu ni banga biracyari banga kuko si okay novuga mu kuvugana nabo basi muri make ntago turagihuriza ko neza ngo shoke ndabavuga ariko ubutanzo bavuga reka twemeranye neza ko Ifra ubutazo tubwira abantu basanzwe bamwambika murabona neza ko ari umujama yambaye neza wiboga resi kubasanzwe ko ariko arabibona noneho barabibona reka tugaruke kuri Ifra indirimbo yawe yambere watanguye gukorerako uba wayihaye yahe zina kubashaka kwirondera kuri YouTube batarinze kwiruka bo kwandika iryahe zina kugira ngo bashobore kuba boyitora byihuse? So izina ryo ndirimbo ya mbere yiwanje yitwa Tubahime ushobora kwandika Tubahime by Ifra nizere ko ishobora kuza mu zambere ntakekeranya ngo hari izindi z'abandi ishobora guhitiza imbere iyo yiwanje kweri yego ndibaza Ifra twayaze neza kandi ndibaza kwikiganiro canje nawe twakoranye cyari kigemeze neza mu kurangiza rero Ifra mu kurangiza usezera abakunzi ba Are Burundi nigikubwiye abafanzi bawe nigikibo kwitega ko nk'abafanzi biwawe? So cyane no by'abafanzi biwanje ego so nukuguma bakurikirana ibikorwa by'iwanje uko ari abantu runaka usanga bagiye ko kubw'ingoma runaka ugasiga bapsenze sabu ejo ikindi gikorwa ntibakire ego ubona ko hari some difference hagati y'ibintu ubu kurakora nabwira yuko bokomeza kuba interest kureba ibintu by'iwanje ibikorwa by'iwanje banakomeza kudushigikira babashigikire ni nk'ubwahe buryo wifuza ko bogushigikiramo nka wewe? So songo ziraja ku mbuga songo zikimara kuja ku mbuga umuntu runaka ashobora kumurungikira link ati ngiyo song yaje canke tikora partage ariko muri make
hari abantu bavyirengagiza tu ego hari abantu bavyirengagiza novuga ati mu kudushigigira ni kwa Ireroga zishitse no ku bandi zishitse no ku bandi partage nyinshi muri make kugira ngo ibikorwa byacu bishobore kugera kure ego nakaye kajambo bwiye abakunzi ba Are Burundi so akajambo nobwiya abakunzi ba Are Burundi nababwira yuko nibakomeze gukurikira TV kuko yamebazaniranye n'ibintu bimeze neza n'impano zigenda zitandukanye ego ya hano hari mu bwami bwa Are Burundi mwari musanze muri kumwe na Jean Trésor Boris Yakizimana imbere yanyu nkuko mubibona hari umustar akomeye cyane w'amaraso mashasha ndavuga umu upcoming muzi ku izina rya Ifra bakunzi rero mukusanze mukurikirana Are Burundi ndabahanurira gukora like share ku rubuga rwa Ifra official no ku rubuga rwa Are Burundi kugira ngo mushobore kwa mukomeza kuraba ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ku yindi mpwemo ku wundi muyaga hari kuri Are Burundi abari ko muradukurikirana mwese reka ndababwira ati murakoze.